Yesu nashimwe. Yesu nashigwe hejuru. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugira tubandanye, tumaze kumva ibitari bike, hanyuma nkunda kuvuga nti wa mugani w'abakera uvuga ngo ija kurisha ihera hehe. Uwo mugani murawuzi neza cyane. Yesu abahezagire. Nukuvuga yuko mwamaze kurya, aha nukongereza. Nuko none rero ko ari ku muhingamo, reka turabe amajambo y'Imana. Turabe amajambo y'Imana. Hari ijambo Imana ashize ku mutima wanje, amaze kumbwira ko uyu munsi ari je nuhagara imbere y'ishengero ry'umwami muri uyu mwanya. Narasenze Imana, hanyuma Imana yarasize mu mutima wanje amajambo, niyo ngomba dusangire kuri umuhingamo. Yesu abahezagire. Tuzinguriye Bibiliya zacu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 11. Turasoma n'urya murongo wa 28. Mfise itangazo ry'umwami wacu Yesu. Mwami wacu Yesu arafise itangazo kw'ishengero ryiwe. Iryo tangazo rero n'umutumiro uhambaye. Amen. Mwami Yesu yamatumira. N'uyu munsi yagutumiye, kandi nande yantumiye, kandi yadutumiye twese. Amen. Utumiwe n'umwami w'abami. Wumva atari umunezero ukomeye? Unezerwe rero. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 11 duhereye ku murongo wa 28. Avuga ngo, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu ahamagara abameze gute? Abananiwe n'abaremerewe. 28. Nimuze kuri jewe bangahe? Abananiwe n'abaremerewe ndagira gute? Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje umeze gute? Yesu abahezagire. Turumvise umutumiro w'umwami wacu Yesu atumira ishengero ryiwe, aribwira ngo umuntu wese ananiwe, umuntu wese aremerewe, Yesu agomba kumuruhura. Amen. Uyu munsi utahe uruhutse mu mutima, tahe unezerewe. Vyakuremera, vyakunanira, vyakuzazanira, byose uyu munsi Yesu abigukureko. Amen. Utahe unezerewe. Muri aya majambo rero, muri uyu mutumiro wa Yesu, turaza kuganirira hamwe intambuko zitanu zo gukizwa ku mutima. Izo ntambuko nizo tuza kuraba. Umutumiro wa Yesu rero ni kubananiwe n'abaremerewe bose, kugira ngo baza baruhuke. Nguko nabivuze, tugira turabe izo ntambuko zitanu zukizwa ku mutima. Intambuko ya mbere ivuga ngo
nimuze kwa Yesu. Amen. Uyu munsi Yesu niwe abatumiye ngo muze kuri we. Gukora iki? Kumvo nki? Ku ntumbero nki? Intumbero ya mbere ni ugutunganya. Yesu ariko aratunganya ishengero ryiwe. Amen. Ariko araritunganya kugira ngo rizomushikire ritagira injebejebe canke amarabaga. Ari ishengero ryera kuko umwami wacu nawe ari uwera. Amen. Uyu munsi rero mwami Yesu agomba ngo uze kuri we utunganywe. Utunganywe ibihe? Hari ibintu byinshi byinshi umutima wawe. Tubisome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ndwi. Mariko ndwi. Murongo w'21 gushika 23. Kuko imbere mu mitima y'abantu havamwo ivyiyumviro bimeze gute? Bibi. Ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi vyose biva imbere nivyo bigira gute? Nivyo bihumanya umuntu. Mwami Yesu agira aguhumanure, agukure ko ivyo bibi vyose vyahumanije umutima wawe bivemwe bisohoke. Muri ivyo bibi nama niyumvira kuri iri jambo ryitwa ijisho ribi. Umuntu akagira ijisho ribi. Mbega ijisho ribi riva kuki? Umuntu aragira ijisho ribi ko mbona Imana aduhaye amaso meza. Ntiduvize amaso meza gashengero. None ijisho ribi ni iki? Ngo ijisho ribi. Abantu bo mw'isi barakunda kwakira ibintu byinshi, cyane cyane ikintu citwa urusaku. Umuntu akagenda akavuga uwundi aturazi naka amezuku. Hama nawe ugatega umutwe, ugatega n'ugutwi ukumviriza. Umunsi rero uhuye n'uwo muntu bamuvuze ko ivyo bintu utagiriwe ubuntu, mbega umuraba ijisho ryiza kandi ataco mwavuganye, ntimwigeze muganira nawe ngo akubwire ibyiwe. We wumvise ibyiwe gusa ucushira mu mutima. Mugabo muhuye n'uyo muntu ugatangura kumuraba ijisho ribi, ataco mwapfuye. Nguraza bahanaka akakubwira nawe ugatega amatwi mugashujana ivyo. Muhuye n'umwe muri bo ngo he babandi gatangura kubaraba ijisho ribi, kandi nta kintu na kimwe avuganye n'abo bantu. Abantu benshi barahumanya abandi, bigatuma Imana yabahaye amaso meza, Satani nawe akayahindura amaso mabi. Imana uyu munsi kurinde ntusubire kugira ijisho ribi. Ukumva ibintu ku muntu, je ndakunda gukora gutya. Umuntu araza akambwira ibintu ku muntu, nkamubwira nti none ibyo mbwiye nukuri? Atego nukuri. Rero jangiye kumuhamagara uwo muntu, ndamubaze tuganire, hanyuma ninumva binyuranye nzoguhamagara nawe ucuza wumviriza. Uravyemeye? Atoya oya reka. Nti rero bisubiza iyo wabikuye. Mugabo kagomba yuko nemera ukuri, nzomuhamagara aze tuganire.
kandi nawe wumve ndamubaza. Ninumva bimeze uko rero nzomenye uko wambwije ukuri. Atari uko ayo makuru yawe yagumye, singomba kugira ijisho ribi jewe. Amen. Jewe ngomba kwakira inkuru y'ukuri. Inkuru y'ikinyoma ntuzonzanire. Insaku ntuzonzanire. Niwazinzanira ahubwo uzovaho mpamagaye wa muntu wambwira. Amen. Nico gituma rero abakiriye Kristo twakira ibyiza, ibibi navyo tukabirekera Satani. Amen. Aho ndavuze kandi simpindura. Ejo ukazoza umbwira inkuru, dewe nzokubwira nti niyaba ari y'ukuri sawa, atari y'ukuri subiza hariya. Kandi atari y'inyubaka subiza hariya. Ngomba ibintu binyubaka, apana ibinsambura. Kuko ari ibintu bibi turavugama tugasenga kugira ngo Imana igire gute? Ibihindure mu ibyiza. Amen. Nico twahamagariwe gukora, tugasenga kugira ngo Imana ihindure ivyo bibi, bihindure mu ibyiza. Amen. Ntitugenda turatwara gusa ngo imitwe yuzura ibintu bibi. Oya, twebwe tugomba gutwara ibyiza, kandi tukikoreye imitwaro y'abantu kugira ngo tubasengere Imana ibagirire neza. Uyu munsi rero Imana iragomba ngo utunganywe n'ibikorwa vya kameremere bimwe dusoma mu cete Paulo yandika bigaratiya 19 umurongo wa 2 kuje kuri 21. Ibikorwa vya kameremere Imana igutunganye ibigukureko, ugire umutima musha, gendere mu bugingo bushaje, wakire ibyamwa bya mpwemu yera n'ivy'Imana ikugomba ko muri iyi minsi. Amen. Hari ikindi Imana igomba igutunganya. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo 5 murongo w'21 gushika kuri 23. Avuga ngo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo 5 21 gushika kuri 23. Avuga ngo, mwarumvise ko bakera babwiwe ngo ntukice, wica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wagijujuwe azobashikiwe no gucirwa kwiteka. Uzomutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehenomu. Niwajanisha ikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupa na mugenzawe, usigisha ikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanza ugende wikiranure na mugenzawe, ucugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Wuzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ntagushikiriza umucamanza, umucamanza akaguha umusoda ugashigwa mu ibohero. Ndakubwira ukuri yuko utazohava na gato utishuye n'ikintu c'imperera. Bega abantu benshi muri iyi minsi baracatukana, baracashavuranira n'imitsi karanda. Mwumvise ngo Yesu avuga ngo, jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we. Kuraka gusa ukamurakira uzobushikiwe no gutsindwa n'urubanza. Kandi umuntu wese azotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucirwa kwiteka. Uzavuga ngo wagipfuwe uwazotabwa mu muriro wa Gehenomu. N'abantu bavuga ngo wakijujuwe, ngo wagipfuwe, aho navugiye ngo wagipfuwe utumva.
uyu munsi Yesu agomba gutunganya ururimi rwawe ruba urwo guhezagira. Amen. Ururimi rwawe ruba urwo gukomeza, ururimi rwawe ruba urwo kurera, ururimi rwawe ruba urwo guhanura, kugumiza abantu mu nzira ya Yesu. Amen. Uyu munsi wemere ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana rigutunganye, ibitutsi n'ishavu uyu munsi bihere bikuvemo, ugende unezerewe cyane. Umurongo w'7 aho nyene 5 ku murongo w'7, mwarumvise ko byavuze ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwipfuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Icyaha cyo kwifuza uyu munsi Imana iragomba ngo ukirandure mu bugingo bwawe, usubiriwe musha. Iyo wifuje ukaraba umuntu kamwifuza, hari abantu benshi bagenda bipfuza abandi, ngo umaze gusambana nawe mu mutima wawe. Kwifuza rero, Imana yaduhamagare ngo twifuze ibyiza hatari bibi. Kifuza ibibi ukoze icyaha gikomeye imbere y'Imana. Ubu ni Yesu yabivuze. Uyu munsi umuntu wese atunganywa ibyo byifuzo bibi, ahinduka agira ibyifuzo byiza, amatahana umutima wejeje gutunganishwa. Kandi Imana iragomba ngo uyu munsi wezwe. Dusome Abaheburayo 12. Abaheburayo 12 ku murongo wa 14. Umviriza shengero ry'Umwami. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bangahe? Bose. Nukwezwa kuko utejejwe bizogenda gute? Ntazoraba umwami. Imana iragomba ngo wezwe uyu munsi kuko utejejwe, ntazoraba umwami. Rero hakaba hariho umuntu n'umwe, hari ico mupfa. Ntuze kuryama mudatunganije, utamusavye imbabazi. Imana iragomba ngo ugiranire amahoro n'abantu bangahe? Si abantu babiri, si abantu batatu. Wowe uraza abantu mudafitaniye amahoro. Imana ivuze ngo ugiranire amahoro n'abantu bose, atanu umukoyemwo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tunigana n'abaki saba inyama n'amaraso. Oya, tunigana n'impwemu mbi, tunigana n'abadayimoni, tunigana na Satani. Ntuzovuge ngo naka n'umwansi wanje. Umwansi wacu ni Satani, umwansi wacu n'abadayimoni. Nico gituma dukwiye kwiyubara tugakurikiza neza ijambo ry'Imana kugira ngo twuzure mpwemu yera. Amen. Matayo 5 ku murongo wa 8 havuga ngo iki? Hahigwa abafise imitima itameze gute? Itanduye, kuko bazogira gute? Kuko aribo bazobona Imana. Imana iragomba ngo ugire umutima ugororotse kugira ngo uzobona Imana. Ikindi Imana igomba ngo utunganye. Imana iragomba ngo wewe wavuye mu ruhongore rw'Imana uyu munsi ugaruke. Dusome Yeremiya 8 ku murongo wa 4.
Yeremiya 8 ku murongo wa 4. Mwumvirize ngene Yeremiya yahishuriwe n'Uhoraho Imana. Yeremiya 8 ku murongo wa 4. Kandi ubabwire utuku niko Uhoraho abaza ati mbega abantu iyo batemvye ntibasubira kuvyuka, canke umuntu yahuvye inzira ntasubira kugaruka? Yewe watemvye, sindakuzi ariko Yesu arakuzi. Yesu yagutumiye uyu munsi ngo ugaruke, uvyuke, usubire mu ngoro y'Imana. Amen. Nawe wahuvye inzira, sinzi vyaguhubishije inzira, garuka kuri Yesu, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. We uri nyuma, we ufise ibibazo mu mutima wawe, Imana yakuntumye ko ndakubwiye, ndakwibutse, wewe temvye, vyuka, reka kugumirirayo. Wewe huvye inzira, garuka, umwami Yesu aguteza ibiganza. Amen. Iyo ni intambuko iya mbere. Wewe wiyumvise mu kufisa uruhara muri ibi bingahe bine, ugaruke kuri Yesu. Yesu arakwakira kandi ijuru riranezerwa. Intambuko igira kabiri ivuga ngo twikoreze ingata ya Yesu. Umwe wese ari ngaha, twikoreze ingata ya Yesu. Hari umuntu atazi ingata? Kumbe murazi Kirundi cyane. Ingata, iyo umuntu atwaye ibintu biremereye, imbere yo kubishyira ku mutwe wiwe, ashyiraho ikintu cy'umuzingi kijishe neza cyitwa urugata. Hanyuma rero ibyo bintu bishikira kuri urwo rugata, hanyuma rero umutwe rero ukajana. Kwikoreza ingata ya Yesu bisobanura ngo tugume tumwizeye, kuko Yesu niwe yagize gute? Yatwikoreye ibyaha twese. Amen. Tugume tumwizeye. Yesu agomba ngo tugume tumwizeye, ni kwemera kuba mu butegetsi bwiwe, akaba umwami n'umwarimu wawe. Uyu munsi Yesu aragomba ngo wemere ugume mu butegetsi bwiwe, kandi umwemere nk'umwami n'umukiza n'umwarimu w'ubugingo bwawe. Amen. Abari wakurongora, abari wakwigisha, abari we akukorera ibyiza witeze kuri we, kandi afise byose. Umwemere rero abe umwami wawe, kandi wemere abe umwarimu wawe. Dusome Abikorinto ba mbere 9 ku murongo wa 27. Abikorinto ba mbere 9. Twumve ngene Pawulo avuga. Pawulo yemeye yuko Yesu aba umwami, yemeye yuko Yesu aba umwami wiwe n'umwarimu wiwe. Umvirize ngene avuga Pawulo 9 ku murongo wa 27. Kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke gute ko ntemewe. Mana iragomba ngo uyu munsi uyo mubiri wakugoye uhindura ugire umuja. Mbega umuja arafise ijambo? Umuja aragira ijambo? Oya.
umuja akora ico bamutegetse cyose, umuja aje aho bamutumye hose kandi ntiyanga kuko aba ari umuja. Iyi mibiri yacu rero tuyigire imija. Amen. Uyu munsi turavuga tugomba gusenga, umubiri ukemera. Ngomba gusengera ishengero ry'umwami, ngomba kumara iminsi 2 iminsi 3 sengera ishengero ry'umwami. Wa mubiri we ntunsabe indya kandi ntunsabe n'amazi kuko uri umuja. Ugacuja imbere y'Imana rero ugasenga, hama ijuru rikanezerwa. Amen. Uyu munsi imibiri tuyigira imico, turiko turibukanya. Ikigira kabiri, Imana iragomba ngo ubumbwe n'ivyo ufise. Dusome Timoteyo wa mbere 6. Hari abantu muri iyi minsi bariko bariruka ngo nzokwishura ejo, nawe ntazoyakura. Ngo ejo nzokwishura, nawe nta visa azoyakura. Ubumbwe n'ivyo ufise. Amen. Reka kubesha, reka kwiba. Hariho umuntu umwe umukozi w'Imana w'umudiyakoni, yari umutunzi cane mw'ishengero, yari afise iduka rinini. Abantu rero bari baramumenyereye bakaza bati ngurana ejo nzokuzanira. Harageze igihe iduka ryiwe rihomba, arava ni muri ico gisagara ahungira mu kindi gihugu, ari Zambia, kandi yari umudiyakoni mw'ishengero. Umunsi umwe aranyereka amakaye manini manini aya, ati raba aba bantu bamperaniye kandi byarananiye ko banyishura. Ati kandi aba benshi bari muri iri shengero. Umviriza abantu bomoye umukozi w'Imana amadeni ngo nzoguhejo. Umbwa n'ivyo ufise, reka kuwesha ngo nzoguhejo utaza aho uzoyakura. Vuga uti ntabara birananiye, mugabo aho nzoyaronkera hose nzokwishura. Mugabo ureke kuvuga ngo ejo, ureke kuvuga ngo kuwa mbere. Vuga uti aho nzoyaronkera hose Imana ikamfasha nzoyaguha. Umbiriza uwo mudiyako, yari umugenzi wanje cyane. Uwo mugenzi yambwiye ati ndagiye ndababaye cyane. Je namubwiye nti harira, nibije mu maraso ya Yesu. Uri umukozi w'Imana, harira. Zana ayo makaye yose tuyaturire. Wemeye guharira tuja tuyaturira, nduzozoye kubyibuka. Yavuze ngo nzokwishura ejo. Bukeye arayazana. Wemeye aba bantu bose kubaharira, ndabahariye. Zana rero tuyaturire. Twarayaturiye, arasha yose. Ati rero je rudandazwa ngaha ruragoye, ndagiye mu kindi gihugu. Nti sawa. Ari Zambia. Mugabo agiye amakaye yose yaturiye, nta na kimwe yasubiye kwibuka. Rero shengero ry'umwami, twirinde kurondera byinshi bidaciye mu buryo bwiza. Tubumbwe n'ivyo dufise. Amen. Tubumbwe n'ivyo dufise. Ndumva ntimwishuye ga biragoye. Numvise amajwi menshi ntiyasohotse. Biragoye. Aha nyene bigoye niho Imana igomba kubona abayo.
aha nyene urugamba iyo rukomeye, iyo urugamba rukomeye ruba rugomba kugira gute? Kurangira. Tugomba kurangiza neza. Amen. Turangize neza. Ukaba ufise ideni riha, ukaba ufise umutima wo kubaja nzoguhera nzoguhayiga yejo, bivemwo. Ubumbwe n'ivyo ufise. Kandi niwasenga Imana izogwiza kajya gafu kawe natujya tuvuta twawe. Niwagira ukwizera ugasenga Imana izobigwiza, uzotangara. Imana igomba ngo uyizere. Munsi umwe nagiye kuraba umukozi w'Imana yaraturongoye muri Kongo ibuvira kwishure ry'Ikimanga, ngira ngo bamwe bimuvira murahazi. Hari umupasiteri yaraturongoye ngiye ko namaze iminsi ntamubona muri iryo yinga, ngenda kumurondera muhira nsanga aricaye ku gatebe n'umukenyezi wiwe. Hama ntamubaza nti pastori n'amahoro? Ati n'amahoro. Ntibimeze neza hano? Ati bimeze neza, Imana ishimwe. Nti none ko mbona mwese mwicaye atagikorwa kiriho? Ati maze iminsi imba uritaka. Turi kumwe? Maze iminsi 3 imba uritaka. Byagenze gute? Ibyo kurya byaraheze. Nti none byabigira 10 n'amashikanwa duhora tuzana byagiye hehe? Ati bijya sigwanje, bijya nibyo shengero ry'umwana. Ndabiriye baca banshi inyuma y'ishengero. Ntegeza kwihangana. Niho natahuye igikorwa c'Imana. Naciye ntahura ndi kumbe umuntu arasonza n'amashikanwa yaje nibigira 10 ari ngaho ntabirye. N'ubu ngoma ndavyibuka. Naciye nirukanga muhira. Ibyakurikiye tuzobivuga n'ubundi munsi. Amen. Tubumbwe n'ivyo dufise, ntitujye iby'abandi, ntujye ibitari gwawe. Umwe wese ajye gwiwe. Ukabona biraheze, senga Imana. Turi kumwe? Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndagira gute? Ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje kuko itababaza, n'umutwaro wanje uhahuta. Reka kujya iby'abandi. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Intambuko ya gatatu ni kwigira kuri Yesu. Umunyeshure mwiza araraba akitegereza akamenya umwarimu wiwe ingene ameze, akiga neza kugira ngo amenye atahure ibivuye ku mwarimu wiwe. Handazi hari abanyeshure benshi umwana agomba kumenya neza, aritegereza umwarimu wiwe, kamwitegereza ingene avuga, ingene akora, akamwigako, akamuraba neza, hanyuma acatera imbere. Uwo turabira ko none ninde? Umwarimu wacu ninde? Ni Yesu wenyene. Amen. Uwo turabira ko twese umwarimu wacu twigisha tumurabira ko akarorero kose n'umwami Yesu. Amen. Nta wundi turaba, jewe ndaba Yesu. Yesu rero yarababajwe, azira ibyaha byawe, azira ibyaha byanje, azira ibyaha bya twese. Amen. Yaratwikorereye ibyaha. Iyo ataba Yesu ntituba turaha. Hari umuntu abari ngaha, ijambo ry'Imana irivuga ngo kera twari abantu beza,
ngo nta bantu twarimwo. Iyo ataba Yesu tuba twapfuye rubi. Turabire kuri Yesu rero, yatwikorera ibyaha kandi akaba yatinze rupfu na kuzimu, ahubwo akaba abyagiye iburyo bw'Imana, ariko aradusengera kugira ngo ahari natwe ariho tuzoba. Amen. Dusome Abikorinto ba kabiri 5 ku murongo w'21. Abikorinto ba kabiri 5 ku murongo w'21. Umbiriza. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke tube abagororotsi. Amen. Mbega warahindutse uri umugororotsi canke turahinduka? Kandi Yesu Imana yamuhinduye icaha ku bwacu. Imana iragomba duhinduke tube abagororotsi. Igikurikira ni ngombwa tugira imbabazi kuba tugirira nabi natwe. Hariho abantu muri iyi minsi batagitanga imbabazi, ariko Imana iragomba ngo uyu munsi utange imbabazi. Itanguriro 50 ku murongo wa 19. Gitabo c'Itanguriro 50 ku murongo wa 19. Umviriza. Yosefu arababarira ati ntaco mutinya, mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana. Ku bwanyu mwagabiye kungirira nabi, ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ibyiza, kugira ngo ishitsi biriho muri iyi minsi ikize abantu benshi boye gupfa. None rero mureke gutinya, nzobaha ivyo kubatunga mwe n'abana banyu. Nuko arabaremesha, ababarira gute? Neza. Yesu abahezagire. Uwo ni Yosefu, umwe mu isezerano rya kera. Abo babukana bamugiriye nabi, bamugiriye ishari, kubera yuko yababwiye indoto yuko Uhoraho yamweretse yuko umuntu mukuru azobaganza, baca bagira ishari. Uyu munsi hari abantu bafise ishari, hari abantu bafise ishari. Imana iragomba ngo iryo shari uyu munsi rihere, kuko Yosefu yatanze akarorero keza. Amaze kugirirwa neza arababwira ati, ibibi mwari mwangiriye, mwari mwagabiye kungirira, ariko Uhoraho Imana yabihinduye mu ibyiza. Amen. We uri umukristo. Umukristo yaririmbye ngo nzokwama ndiwe mu bintu byose gushitsa ryari? Gushitsa gupfa. Iyo abantu bakwanga, iyo abantu bakuvuga nabi, we uri umukristo, basengere, bakunde, bafashe, bagirire neza. Jambo ry'Imana rivuga ngo ubu uri kurabokorera amakara yaka ku mutwe. Mbega wo gushira amakara yaka ku mutwe byogenda gute? Uyo mushatsi wobaho canke ntiwogugumaho? Wosha ntiwosha? Uwozana amakara yaka ku mutwe akarundako byogenda gute? Umukristo rero ntiyihora.
umukristo w'ukuri ntagira ishari, umukristo w'ukuri araharira agaha ikibanza Imana akaba ariyo ikora igikorwa. Amen. Ngo musabire ababahama, abagira nabi mubasabire, ashonje umugaburire, anyota umuhe ivyanywa. Uzoba uriko uramurunda kw'amakara yaka, azokogwa n'isoni, azoca abona icaha ciwe kandi azoca yihana. Narababwiye umugani, ya nkuru ya wa mwarimu na wa mbanyi wiwe yaramumereye nabi. Muracayibuka shengero? Umukozi w'Imana yarafise ikibazo, yarafise umubanyi wiwe amumeraniye nabi. Hanyuma iyo nkuru mwarayumvise, uyo mwarimu ingene yagiriye neza umukenyezi wo mubanyi wiwe, akamurokora akamukura mu rupfu. Urazi abagendera mu mazi, irya boti yubamye muri Tanganyika, utazi koga byabihetse. Ariko umukozi w'Imana aciye yogana umukenyezi wo mubanyi wiwe, aramwogana amushitsa ku nkombe, amurokora urupfu. Amen. Twame dukora ibyiza ntiducobogore. Amen. Kuko igihe ari cashika tuzogira gute? Tuzokwimbura. Amen. Umukristo yamakora neza. Hanyuma rero Yosefu rero arabahari, aravuga ati ibyo mwari mwagabiye kunkorera bibi, Imana yabihinduye mu ibyiza. Ubu Imana yarashikije rero ico yari yambwiye mu ndoto. Ubu namwe rero nimureme, ntimutinye, ntimugire ubwoba, nzobagirira neza. Byo mushaka byose nzobibakorera, nzobakorera ibyiza. Arabaremesha, nabo bumva rero baratekanye kandi barihanye. Yo umuntu akwibukije ibibi wakoze, agakwibutsa ukabona yahinduye ibibi we wamugiriye abihinduyemo ibyiza, ucukogwa n'isoni, ugapfuka mugasaba imbabazi, bigaca bigenda neza. Uyu munsi rero Imana iragomba ngo umuntu wese agire imbabazi. Intambuko igira kane ivuga ngo muze kwa Yesu nk'abana batoya. Usomye muri Marko, ubutumwa bwiza bwanditswe na Marko 10 ku murongo wa 13 gushika kuri 16, tuhabona ngo Yesu ahezagira abana bato. Mbega abavyeyi bazanye abo bana kuri Yesu bashaka iki? Bashaka iki abo bavyeyi? Itariki 29 ndazi ko ari abavyeyi bazozana abana babo. Bashaka ngo Yesu agire gute? Abahezagire. Abahezagire, umuhezagiro wa Yesu n'umuhezagiro uhambaye cyane, n'umuhezagiro ukomeye, n'umuhezagiro ukuri. Yesu rero avuga ngo muze kuri we nk'abana batoya. Mbega abana batoya ntitubazi? Abana batoya nkuriya batwaye hariya basohokanye hariya, hari inzigiri muri we. Jana yitegereje abana batoya, niyo bariko barakina umwe agakomeretsa uwundi, abubonye niwo kumuhoza, usanga ariko aramuhoza. Ariko umuntu akuze akomerekeje uwundi aramuhoza, oya acagira ngo ndamukomesheje ngo uzosubire sha. Ariko umwana muto acamuhoza kuko umwana muto nta kibazo, nta kibi kimubamwo. Imana iragomba ngo tumere nk'abana batoya, ntitugire ikibi, ntitugire inzigo, ntitugire ukwihora, tumere nk'abana batoya. Kuko ubwami bw'Imana nubwo abameze nk'abana batoya. Amen. Intambuko ya nyuma ya gatanu ni intambuko ivuga ngo hereza umutima wawe Imana yawe, kugira ngo Imana iguhezagire kandi ikurinde
muri ibi bihe tugezemwo, igume ibiganza by'Imana biri kuri wewe, bishanje hejuru yawe, kuko Imana igize ibiganza hejuru yawe nta mwansi agushikiye. Abadayimoni baba kure, kuko ibiganza by'Imana n'umuriro utongora. Abadayimoni ntibokwegera umuriro w'Imana, baca basha. Imana rero igomba ngo uyihereze uwo mutima wawe kugira ngo igukomeze, iguhezagire kandi ikurinde. Amen. Ikurinde ishavu, ikurinde umubabaro, ikurinde ubwoba, iguha amahoro, iguha umunezero, iguha urukundo rw'Imana. Amen. Turangize mu Vyahishuye Yohana 22. Vyahishuye Yohana 22. Turasoma duhereye ku rujya murongo wa 12. Ariko cyane cyane dusome urya murongo wa 10. Reka duhere kuri 12. Ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. 14. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Inyuma y'uwo murwa hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akagira gute? Akabikora. Ijambo ry'Imana rero tubwira ngo yehe ndaza vuba, nzanye ingero. Mbega Yesu yoza, witeze ingero imeze gute? Ubona yaguha ingero imeze gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahishuye, ahirwa abamesura imvune zabo. Abo nibo bahirwe. Ninde agomba kumesura imvune yiwe? Ninde agomba kumesura umutima wiwe? Yo kwitaba umutumiro wa Yesu, akaza Yesu akamuruhura kugira ngo atahe yambaye imvune zera, atamarabaga. Twumvise ngo inyuma, abanga kumesura imvune za inyuma hazoba imbwa. Imbwa ni igikoko gikora ibiteye isoni. Iyo umuntu amaze kugeranywa n'imbwa, akora ibiteye isoni kandi bibi cyane. Hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Ninde muntu agomba kwinjira muri wa murwa? Twumvise yinjire mu birimba by'uwo murwa, namesure imvune yiwe. Ndaguhaye kaze, we witeguye, wewe witabye umutumiro wa Yesu, nuze umesuze imvune yawe, utahe yera. Niwanga naho, niwanga uzoba uhuye n'ingorane. Ndaguhaye kaze, habahirwe nasura imvune zawe. Kugira ngo amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, bazohabwa ingero nziza itagabanije n'umwami Yesu. Ngwino umesure imvune yawe.
inyuma hazoba imbwa, inyuma hazoba imbwa n'abicanyi, kuko banze kwihana ibyaha byabo, n'abarozi n'ababeshi bakunda kubesha umunsi wose, bama bajana inkuru z'ububeshi, abo bazoba inyuma. Ngwino mwene data umesure imvune yawe. Turahaye kaze umubwiriza abasengere abaje kumesura imvune zabo. Turamuhaye kaze aze abasengere. Imana irabanezerewe mwebwe mwaje kumesuza imvune zanyu. Mwami Yesu ari kumwe nawe, ijuru riranezerewe rirahimbawe. Mana data wa twese uri mu ijuru, wowe wisakaye ubwiza bwawe kandi utanga imbabazi, turaguhamagariye aba bantu bawe kuri uyu mugoroba, barapfukamye munsi y'umusaraba wa Kristo, natwe tubazanye imbere yawe. Haleluya! Yesu mwagazi w'intama w'Imana, wewe wavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, ngo mwikoreze ingata yanje, ngo umutwaro wanje urahwahutse. Yesu we, abantu bari baremerewe n'ivyagezwe, abantu bari baremerewe n'amabwirizwa, abantu bari baremerewe n'ivyabagora. Oh, urakoze Mana data wa twese, muri iki gihe tugeze mw'isi iraremerewe, abantu bararemerewe. Mw'izina rya Yesu, niwe ufise ingata itababaza. Haleluya! Turasabye rero ngo aba bantu bawe bari hano ubagirire imbabazi n'ikigongwe. Hariho imitwaro baremereye, hariho ivyabababaje, hariho ivyabagoye. Data we, Mana we, turasabye rero ngo ubagirire imbabazi, ubaharire ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Baheze rero bumva amahoro mu mutima, bumve baruhutse. Hari abandi baremerewe n'amageragezwa, hari abandi baremerewe n'ibibazo, hari abandi baremerewe n'ubukene, hari abandi baremerewe n'intambara, hari abandi baremerewe n'ikibano kibi. Mw'izina rya Yesu turasabye rero ngo ubaremurure. Niwe ufise ingata itababaza, niwe ufise ingata nziza, ingata yawe ntibabaza. Uri data w'ikigongwe, uri data w'amahoro. Ubagirire imbabazi muvyeyi, ubababarire, ubandike mu gitabo c'ubugingo, ubandike mu gitabo c'abariko barakira, ubandike mu gitabo c'amahoro. Nuko urakoze kubagiriye imbabazi, turabigushimiye. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Amina. Muzoshishikara kubana n'abakozi b'Imana kugira ngo babahanure mugende nk'uko abera bagenda. Bazobigisha, bazoberekeza mu ngoro y'Imana ingene bigenzwa. Muzobashikire babatunganirize, bizogenda neza. Muri uyu mwanya nawo abarwaye n'abafise ibindi bibazo, abafise imisozi imbere yabo, tubasabe babyaguruka umwami Yesu. Niwe mwami w'abami, abaruhure, abakize, batabare, kuko Yesu yanesheje vyose. Dusabe mwarimu Pascal ashike hano abasengere. Kaze. Mana data wa twese uri mu ijuru, urakoze ku ijambo ryawe ryongereye kuza ari ubutumire budasanzwe.
ubutumire buvuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe abananiwe abaremerewe. Jambo ryawe rimaze kuvugwa mu bushobozi ryatobekeranije mu mitima y'abantu. Abananiwe n'ibyaha baravyihana, none aba nabo bahagaze kubw'ingwara. Mu izina rya Yesu turakankamiye, turatujije, turasanganguye, turakubise ububasha bw'abadayimoni, ububasha bw'indwara, indwara zasigirije abana b'Imana zisohoke, bagende bidegeye vyari bazima, hanyuma icubahiro kikugarukeko. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisavye, amen. Bombese amajambo y'Imana mwese mukayizera. Yesu abahezagire.